Amahoro y'Imana abane nawe, umwami Yesu ashinge cane. Uyu ni umwanya mwiza tugiye gufata w'amasengesho. Ngiye gusenga, ndagusengere. Ikintu ca mbere ni nginga ndagusaba, iki ni kiganiro Power of the Word, ubushobozi bw'ijambo. Ufata umwanya wo kwizera no kuduza ukwizera kwawe mu mutima wawe. Ngiye gusenga, sengera ubuzima bwawe, sengera ubugingo bwawe, sengere ibikwerekeye. Ndakwingize cyane uduze ukwizera kwawe, kuko ndazi yuko ukwizera kurashobora kurema ibitariho bikabaho. Kubwo kwizera kwawe hamwe n'isengesho tugiye gusenga y'ubushobozi, ndizera yuko rikugeraho kandi riza kugukorera. Kandi inyuma y'iri sengesho witege intahe nyinshi cyane ku buzima bwawe, ibyo Imana izokora ku buzima bwawe. Rero wizere kandi wizere. Ngiye gusenga, sengere. Nimba ugwaye muri iri sengesho ufate aho ugwaye. Nimba wumva aho atameze neza ufate aho atameze neza. Nimba wumva ufise ikibazo wizerere kuri ico kibazo, vuga nti mwami Yesu, muri iri sengesho kino kibazo ndizeye ko hari ico ugiye gukora. Nimba hari n'uwo wokwizerera, birashoka kutagwaye ariko ufise uwugwaye canke se umugwayi muba muri kumwe, umukoreho uvuge nti mwami, mwiri sengesho nditeze ko aza kwakira ubushobozi n'ingabire y'ubuzima shasha mu izina rya Yesu Kristo. Nimba hari n'uwo wokwizerera, kumbure mutari kumwe hafi ariko wokaba ugiye kumviriza rino sengesho, nawe umwizerere ubushobozi bw'Imana kugira bushobore kumugerako. Mana, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, uri Imana ibirema kandi ikabikomeza, uri Imana ibohora, uri Imana itabara. Ndasengeye uyu mwene data, reka ubushobozi bwawe n'inkomezi zawe zimukoreko Yesu Kristo, nuko ukuboko kwawe kutabaye kugufi ngo kunanirwe no gukiza. Ndasengeye uyu muntu agwaye mu izina rya Yesu Kristo, hano hantu afashe agwaye, abagwaye ingwara zitandukanye, wumva atameze neza mu mubiri wiwe, umuntu agwaye diabete yanse gukira, abagwaye za sida zanse gukira, bipfuza ariko gushobora kubakiza kandi bizeye, abagwaye ingwara zitandukanye, abagwaye ama infection, abagwaye ingwara zikomeye, abameneka umutwe wanse gukira, abagwaye amaguru, abagwaye munda, bafise munda, bariye sumu, abahuye n'ibibazo bitandukanye by'uburyo bw'ubugwayi, ingwara iyo yose, ndabizi urashoboye, ndabizi urakomeye. Yesu Kristo wigeze kuvuga ijambo rimwe, urahamagara uravuga ngo Lazaro baho, vyuka, ataravyuka, urupfu nago rurakumvira. Yesu Kristo Munyanazareti, nimba urupfu rwarumvise, ndazi ko n'ubushobozi bw'ubugwayi bushobora kumva ubushobozi bw'ijambo ryawe akakira ubuzima. I pray for this person. Ndasengeye uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, abagwaye ingwara zitandukanye, abagwaye bababara kugikiriza, babara mu nda, babara mu maguru, babara mu mutwe, abagwaye amaso, babara mu gikiriza, babara mu nda, ubushobozi bwawe mukoreko. Uyu mwene data yizeye agakora hagwaye, reka ubushobozi bwawe mugenderere, imbaraga zawe zimugenderere, yakire gukira, yakire ubuzima, yakire ubushobozi, yakire ububasha bushasha. Yesu Kristo Munyanazareti, inkomezi zawe zinjire muri uyu mubiri. Uyu yivuje bikanka, uyu yivuje igihe kirekire bikanka, yagiye ku baganga batandukanye bakaguma bamubwira ko bidashoboka cyane se bigoye, harindiriye igihe kinini ariko kidengeri c'ubugwayi. Mwami, reka umukure kuri iki kidengeri mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara imwizingiye k'igihe kirekire, ndamusengeye ubushobozi bwawe bumukize, ndamusengeye ubushobozi bwawe bumukize, ndamusengeye ubushobozi bwawe bumukize, ndamusengeye ubushobozi bwawe bumukize. Reka rino sengesho rikora ikidasanzwe, reka rino sengesho rikora igikomeye, in the name of Jesus Christ. Mu bushobozi bw'Imana ibirema kandi ikabikomeza, mu bushobozi bw'Imana idasanzwe, mu bushobozi bw'Imana ihindura amateka, mu bushobozi bw'Imana ibirema, mu bushobozi bw'Imana ibikomeza, mu bushobozi bw'Imana ihindura amateka, mu bushobozi bw'Imana ikiza, mu bushobozi bw'Imana itabara. Yesu Kristo, mukoreko, uyahagaritse umutima, uyabuze yaja niyava, arahagaritse umutima cane, umutima urahungabanye, umutima wewe nutekanye, umutima ufise ubwoba, afise ubwoba bw'ubuzima. Uyu bariko barasohora mu nzu, yabuze amafaranga yo kuriha inzu, Mana mwugurura imiryango, mucira inzira aho zitari, uyabuze yaja niyava, amadeni aramuremereye, murihira ideni in the name of Jesus Christ.
reka ubushobozi bwawe muri hiri deni mu izina ryawe rya Yesu Kristo Munyanazareti. Mana uyipfuza akazi, ijambo ryawe riravuga ngo yo musabe muzoronka, murondere muzoronka, musabe muzohabwa, murondere muzohabwa, mudodore muzokugururirwa. Yesu nyagura ku ngoma amaze igihe kinini adodora kugira ngo ashobore kugira icyo akoze, ariko nta kintu ashobora kuronka. Ibiganza bye biraboshwe, karande yaboshe ubuzima bwiwe. Abarara bararota indoto mbi, abadayimoni babatwara, abarara bararota batwarwa n'imizimu y'abapfuye, abarara bararota imitima ihagaze, abarara barakindigwa hejuru y'imiryango yabo, imbere y'inzu zabo. Abo bose Mwami, reka ubushobozi bwawe bagenderere mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Uyu munyeshuri yipfuza amafaranga yo kuriha ishure, Mana yabuze yaja niyava, abari hora bamurikira bamutereranye, bamuhevye, bagiye kure yiwe. Ndamusengeye Mwami ngo resultat zizobe nziza. Wipfuza amanota meza mu ishure, Mana aribagira cane, ubwonko bwe ntibufata neza, mu ishure ntibimeze neza. Ndamusengeye ubushobozi bwawe bumukize, ndamusengeye ubushobozi bwawe mutabare mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Mana mukize, Mana mukize, Mana mwishure, Mana muhereze Mwami Yesu Kristo Munyanazareti abamufasha. Au nom de Jésus-Christ. Uyadandaza aradandaza kuwa mbere kuwa kabiri akabura abakiriya, ibyo adandaza akabura abashobora kubitora. Yesu Kristo n'abashobora kumushorera. Ndamusengeye ubushobozi bwawe Mwami, umusiga igikundiro gishasha. Uyu yahora yemegwa nawe, yagiye kure y'ubwiza bwawe, yagiye kure y'imbabazi zawe. Mwemu w'Imana yagiye kure yiwe. Mana reka ugarure presence yawe ku buzima bwiwe, reka ugarure igikundiro cy'ubwiza bwawe, reka asubire kumva agendererwa nawe, reka asubire kumva inzuzi z'amazi y'ubugingo zisendanisha mu mutima wiwe. Let your presence and the rain of blessings of God fall on her, fall on him in the name of Jesus. Imbabazi z'Imana n'ubushobozi bw'Imana bumukomeze, bumukomeze, bumukomeze. Mucira inzira Mwami, munezereze Yesu Kristo Munyanazareti. Uyu agwaje afise ubwoba Mwami kashobora kutakaza, ugwaye kashobora gupfa. Ndirukanye impwemu y'urupfu mu muryango wiwe, ndirukanye impwemu y'urupfu mu buzima bwiwe, ubwo ubushobozi bwawe bukiza, ubwo ubushobozi bwawe buhora. Ijambo ryawe riravuga ngo ico tuzoba ku isi no mu ijuru kizoba kibohetse, kandi ico tuzugura mu ijuru no mu isi naho nyene kizoba cugurutse. Mu izina ryawe rya Yesu Kristo, Mana reka ugira ico ukoze ku buzima bwiwe, reka ugurure imiryango y'ubutabazi, reka bamutaye uyu satani yasize igitinyiro Mwami Mana Munyanazareti. Oh haleluya, cyo kumubuza umwidegemvyo, cyo kumubuza amahoro mu ijuru asinziriye. Uwo barozi n'abapfumo barara barakindira ku buzima bwiwe, bamuboshe. Ubuzima bwe ntibugira intambuko, ubuzima bwe ntibwavansa. Guhera uyu munsi reka uca akagozi kose k'abadayimoni kamubuza kwavansa mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Lale boshakataya. Mana imbabazi zawe zimwibuke, imbabazi zawe zimugenderere, imbabazi zawe zimusanganire, urukundo rwawe rumusanganire. Mwami nyagura ku ngoma, uyu anya yagiye kure ubwiza bwawe, uyaboshwe n'ibyaha, reka umuhe kwezwa no gutungana no kukugarukira cyane. Ufise amapromese, amasezerano bamusezeraniye agateba kushigwa mu ngiro, Mwami reka uyashire mu ngiro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Muremere intahe, muremere intahe, muremere intahe, muremere intahe. Nk'uko abigishwa bawe bari hejuru Mwami Imana bari mu cyumba biyugaranye kubera kubwo gutinya Yesu Kristo, ucura baserukamo hagati wabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Uyu nawe atinya afise ubwoba, ataburi yaja niyava. Reka imbabazi zawe n'urukundo rwawe rumusanganira, amahoro yawe abe mu mutima wiwe, amahoro yawe mu mutima wiwe. Uyu abansi biwe bahagurukiye, abadayimoni bahagurukiye Mwami kubw'akarengane no kumurenganya, imizimu y'abapfuye iriko iramurekrama, mukure mu biganza n'iminyororo ya Satani. Mwami tabara ubuzima bwiwe, save this life, save this life. Tabara ubuzima, tabara ubuzima. Murinde kugwa muri gihenomo, murinde gutwarwa n'urupfu mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Ndabizi Yesu Kristo Munyanazareti ko ari igihe cyo washinze cyuko Mwami Imana zo gusanganira, ariko Kristo Munyanazareti abadayimoni bagomba kumwica kenyutse, bagomba kumutwara igihe cyo kitaragera, bagomba kumuteza ubugwayi mu gihe ciwe cyo gutaka kitaragera, ariko kugira ngo habe hagwaye, habeho yiganyira, habe habuza amahoro, habe habuza umwidegemvyo, habe hadatera imbere, habe hari wo hasi, habeho ari usuzuguritse.
ndamusengeye cyane ukuboko kwawe kw'inkomezi kumukure mu migozi y'abadayimoni, ubushobozi bwawe bumukoreko, ubushobozi bwawe bumukoreko, ubushobozi bwawe bumukoreko. uyu muntu afise ikibazo mu izosi, laboshakaya, ubushobozi bwawe bumuvure, ubushobozi bwawe bumuvure, igitangaza cyawe kimukoreko. tukiriko turasenga yakira ubuzima, tukiriko turasenga yakira ubuzima. uyu muntu amenetse umutwe, tukiriko turasenga yakira ubuzima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. tukiriko turasenga yakira ubuzima, tukiriko turasenga yakira ubuzima. uyu muntu afise uburibwe budasanzwe, infection imumazeko igihe kinini, guhera rino sengesho akiryumva, ubushobozi bw'Imana bumukure muri iyi ndwara mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Mana, uyu muntu yadepoje arindiriye inyishu ko bashobora kumwishyuraho yadepoje. Mwami, muhereze kwakira inyishu nziza, muremera intahe n'amashimwe mu mutima wiwe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. uyu muntu agwaye ikibyimba cyo mu mutwe, reka ubushobozi bwawe bumusange. uyu agwaye ibibyimba byo mu nda, agwaye ibibyimba byo mu gitereko, reka ubushobozi bwawe bumuvure. araribwa ijoro n'umurango, aba mu buzima bw'uburibwe. Mwami, mukoreko yakira ubuzima, yakira ubuzima, yakira ubuzima, yakira ubuzima, yakira ubuzima, yakira ubuzima, yakira ubuzima. ubushobozi bumukoreko, ubushobozi bumukoreko. uyu muntu aboshwe n'imyuka mibi y'ikuzimu, imurekure mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. ubushobozi, imbabazi, amahoro n'ububasha bumukize, yakire gutabarwa no kubohoka mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Mwami Yesu abahezagire cyane. Nitezuwera Justin niwe mwari kumwe muri sengesho, muri sangize n'abandi benshi, kandi ndizera ko rino sengesho rikoze kidasanzwe. Wizere kandi ndazi yuko n'ushobora kuba yumvise hari impinduka yumva mu mubiri wiwe no mu buzima bwiwe. ubushobozi bw'Imana rero burushirize kugukorako no kugutabara no kukugenderera ku rundi rugezo. Amahoro y'Imana, amahoro y'Imana, ubwiza bw'Imana bubane nawe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. musangiza abandi benshi, abagwayi, abafise imitwaro, kugira ngo rino sengesho rigire ico ribakozeko mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen.